serious because why wewe warufire ntushobora kugenda ngaho kuri réseaux sociaux uvuge yuko once kuririmba kuri mariage ya Fernando kubera yuko Melanine yakoresheje micro wewe bayikuzaniye Melanine yari kukuroga my dear akuroga for which reason Melanine wakuroge. Oh, come on, guys. Sometimes you need to be serious. For which reason you were Melanine akuroge? Mungire. Where from nowhere, we don't know where you are coming from. Sometimes you told us, oh, I'm coming from Buterere. We don't know if Buterere is your village because Buterere is not a village. We need to know your coming up. You need to know your up country, you over way. Eh? We don't know you. We don't know where you're coming from. Urumuyeni uri kurambira ngo narasubye muri Kenya. Where is Kenya? What is Kenya? Kenya is not your home, my dear. It's not your home. You understand? Eh? And you, yes, you don't have time because you know why? You are talking only bullshit. You are going everywhere on YouTube channel and you are talking bullshit. Melanine, he don't have time for you. Nyamba Melanine aragiye guperforminga kuri mariage ya Fernando n'abantu bavanye kure n'abantu bahasrinze hamwe. Wewe from Buterere how winjirira abanyagitega? Nani muzomenye yo mwe mwaguye? Wewe from Buterere yo hari. Nawe yari tuzi ko ari wanyu. Uri kugenda kwinjira mu bantu b'abanyagitega eh abanyagitega uri kurabinjira aruve wowe abanyagitega ubinjira nkande wewe I'm from GTG. Yes, I'm from GTG. Wewe winjira abanyagitega nkande tubwire uri nyumba kumi uri uri muhanuzi dekresote wewe abanyagihugu baragutoye urinde kugira uve mu Buterere ugende kugira uve mu Buterere uduge kusuma urusaku igitega kwa ba Melanine n'abantu nze n'aba Fernando wewe who you are nothing, my dear. You're nothing. You need to make your fucking money. Go micro, go Melanine, go yakoresheje, ngo sira gushobora jewe, ngo kuyikoresha, ngo kubera yuko ngo Melanine ngo wasanga ngo yagiye ko ngo uburozi ngo akanduka akuroga wowe nkande. Wowe akuroga nkande wewe jenani nabura kandi urakoze kuza kuko narashatse kuvuga inosije. Wowe akuroga nkande Melanine na nuzeye bavanye kure. Bajya bavanye kure rero bavanye kure Melanine kuza guperforminga muri wedding ya Fernando nibisanzwe uko bavanye kure barazinanye ariko kubera wewe ufise ubuyuwaye bukurenze ufise ubuyuwaye busumba isazi zumva zabonye umukeke ngaho zabonye zabaze kumva intuze odere y'umukeke ngaho ufise ubuyuwaye gusumba ubutuku kwisongo ufise ubuyuwaye bukurenza wowe ni uri kuragenda ngaho ngushaka kugirane ushaka wowe kugirane Melanine na Fernando bazogirane Melanine Fernando bazokomara ari abantu bavanye kure wewe genda wivumbishe mariage wewe na wagutumiye nyamba baragutumiye mugabo uri umuvumvyi kuri Melanine but Melanine he is a young brother kwa Fernando and he will be always his best friend, his best brother kuri Fernando. You are nothing kuri Fernando. Wewe barakudodesha uri kuravyumva wewe barakudodesha bakaguha ama featuring wowe utagize featuring wowe indirimbo n'imvuma nabi ndaye kugira kuva kera wewe utagize featuring indirimbo n'imvuma none wewe na featuring ufise wewe utagize featuring indirimbo n'imvuma wewe amandirimbo zawe zose zabaye hit n'indirimbo wewe bakuvumishije barakudodesha baragudu featuring and now you are there nuze Fernando waga featuring you are there and you are talking about Melanine my dear
please abanyagitega ndukere ko mutwinjirira neriniya tukumunyagitega murabireka pasike turabanyagitega turazinanye ariko wewe from nowhere ntushobora kuza ng'ubutuku udume ugende hariya umengani bwabuye bwo mwijoro bwirwa biriko buragendera kubuze kunzu z'abandi buhome bihome busubira Sariba dayiriza karayivi kanje sinkari mitere twumvikana hari umunsi bamwe uzovyuka musanga nafakize kuri Twitter ndiko ndababwira dusiga mwebwe Salut bazo gutera inda anikira reka ndakubloke ucugenda ubwire so wawe aze kuyintera mushenzi reka ndakubloke hama ucugenda ubwire ujya mu mugabo papa wawe maninde aze ayine bazo gutera inda ndakubwiye ko ngari igicapu cyakubwiye yuko jewe nagize nzi yaranosheje hari igicapu bona munerinda hari igicapu bona wowe Alvin wari wabonye ko mfise evenement Alvin warigeze ufata jiwe ko vayi wanje ura postinga Alvin warigeze Alvin shaka ndabivuge byose Alvin wewe Alvin wese na connecte kwa Mareshare wewe Mareshare nacho yakumariye ushaka ndabivuge byose kwanza urabinyibukije and now you are coming in my life and now you are talking only rubbish bullshit ngo rasuye muri kengo numaramara nkande Is my account business you block? Is my account you block? Personal account you block? No, my dear. It's not my account you block. If tomorrow you want, if even this time with my credit card, I can go on ATM and I can get money. You understand what I'm talking about? You are there from nowhere. I don't know where I'm from. Urahaze intete zo muri Kenya Nairobi intete n'ibiharage urahaze uciuza ngaha ushaka gututurira kumube w'intete n'ibiharage zo ngaho muri Kenya uri kuraza uza kumbwira ivyo umbwira ngo narasubiye Nairobi ngo maramazwe niki It's not my business, my dear. It's not my business. It's not my business. You need to deal with your own fucking business. It's not my business. I know my business. I know what I can do. Okay? I know everything. And you are not. And you will never be someone. My business. We need to know. We need to know that people need to mind their own business, not to mind their others' business, my dear. Mind your business. If you are Malayas, it's not my business. It's your business. It's not mine. You understand what I'm talking about? Maybe you don't understand what I'm talking about. And you are there, ngo jengo meranine, ngo shari kuririmba, ngo mikro ngo meranine, ngo yaririmbiye ko ngo niyo bagiye kuma, ngo kubera yuko ngo meranine, ngo yari kundoga akuroga for which reason wewe ahubwo rutungaboro tumukure ko araterana n'umukoshi. Twatsinzwe kubera aterana n'umukoshi. For which reason wewe king of Malayas meranine ashora no Alvin natagiye utukana kuva kare ni warashima jewe icupa ryacuzuye sindanwa riracuzuye ngiri niko kimana ryacuzuye sindanwa babarire nahereye gutukana kuva kare wabigize no watangiye kunyinjira kuva kare where Alvin from nowhere wewe meranine come on guys sometimes you need to be serious. Really? You need to be serious because why? Wewe Alvin ushobora kugenda ngaho kuri réseaux sociaux uvuge yuko once kuririmba kuri mariage ya Fernando kubera yuko
Melanine yakoresheje mikro wewe bayikuzaniye Melanine yari kukuroga my dear akuroga for which reason Melanine wakuroge oh come on guys sometimes you need to be serious for which reason wewe Melanine akuroge mumbwire where from nowhere we don't know where you are coming from. Sometimes you told us oh I'm coming from Buterere. We don't know if Buterere is your village because Buterere is not a village. We need to know your coming up. You need to know your up country you over way. We don't know you, we don't know where you're coming from. Urumuyeni uri kurambira ngo narasubiye muri Kenya. Kenya where is Kenya? What is Kenya? Kenya is not your home, my dear. It's not your home. You understand? And you, yes, you don't have time because you know why you are talking only bullshit. You are going everywhere on YouTube channel and you are talking bullshit. Melanine, he don't have time for you. Nyamba Melanine aragiye guperforminga kuri mariage ya Fernando n'abantu bavanye kure n'abantu bahasrinze hamwe. Wewe from Buterere how winjirira abanyagitega none muzomenye iyo mwe mwaguye wewe from Buterere yo hari nawe yari tuzi ko ari wanyu uri kugenda kwinjira mu bantu b'abanyagitega abanyagitega uri kurabinjira ariko wowe abanyagitega binjira nkande wewe I'm from GTG. Yes, I'm from GTG. Wewe winjira abanyagitega nkande tubwire uri nyumba kumi uri uri muhanuzi dekresote wewe abanyagihugu baragutoye urinde wewe urinde kugira uve mu Buterere ugende kugira uve mu Buterere uduge kusuma urusaku igitega kwa ba Melanine n'abantu nze n'aba Fernando wewe who you are nothing my dear, you're nothing. You need to make your fucking money. Go micro, go Melanine, go yakoresheje, go sinari gushobora jewe, ngo kuyikoresha, ngo kubera yuko ngo Melanine ngo wasanga ngo yagiye ko ngo uburozi ngo akanduka akuroga wowe nkande. Wewe akuroga nkande wewe je nari nabura kandi urakoze kuza kuko narashatse kuvuga inosije. Wewe akuroga nkande Melanine na nuzeye bavanye kure bajya bavanye kure rero bavanye kure Melanine kuza guperforminga muri wedding ya Fernando nibisanzwe uko bavanye kure barazinanye ariko kubera wewe ufise ubuyuwaye bukurenze ufise ubuyuwaye gusumba isazi zumva zabonye umukeke ngaho zabonye zabaze kumva intuze odere y'umukeke ngaho ufise ubuyuwaye gusumba ubutuku kwisongo ufise ubuyuwaye bukurenza wowe ni uri kuragenda ngaho ngushaka kugirane ushaka wowe kugirane Melanine na Fernando bazogirane Melanine Fernando bazokumara ari abantu bavanye kure wewe genda udonde genda wivumbishe mariage wewe nawagutumiye nyamba baragutumiye mugabo uri umuvumvyi kuri Melanine but Melanine he is a young brother kwa Fernando and he's always he will be always his best friend, his best brother kuri Fernando. You are nothing kuri Fernando. Wewe barakudodesha uri kuravyumva wewe barakudodesha bakaguha amafeaturing wowe utagize featuring wowe indirimbo n'imvuma nabi ndaye kugira kuva kera wewe utagize featuring indirimbo n'imvuma none wewe na featuring ufise wewe utagize featuring indirimbo n'imvuma wewe amandirimbo zawe zose zabaye hit n'indirimbo wewe bakuvumishije barakudodesha baragudu featuring and now you are there nuze Fernando waga featuring you are there and you are talking about Melanine my dear please abanyagitega ndukene ko mutwinjirira neriniya tukumanyagitega murabireka parce que turabanyagitega turazinanye
ariko wewe from nowhere ntushobora kuza nk'ubutuku udume ugende hariya umenga ni bwa buye bwo mwijoro bwirwa biriko buragendera ku nzu z'abandi buhoma ibihome busubira